ubona iki kintu kiri cihariye kiri unique kuri afise ibindi izindi zidafise. Bon kuri je novuga gute kwatanzoga nyinshi nkunda kunwa kuri sana. Je ico novuga ukanyoye mu kanwa siza zindi inzoga unwa zikaca zikuguma mu kanwa motera nabi umuntu ukanyoye urumva ko ataki nyene nawe uvugira imbere y'umuntu nashobora kumenya ko wanyoye inzoga. Kandi ikindi naco kujya nakubwiye ubunyoye nawe unwa waborewe nushobora kugira angova ngo kumenagura umutwe uvyuke wumva wananiwe utoshobora gukora ibindi bikorwa kujya unywa izindi nzoga apart ya noze ya collab. Kandi urabona ari ukununga mu Burundi usanga amabiro yumva umuririmbyi nk'uwo usaba kuvuga ati je nshaka kugira meeting no mu boss mu bintu vyiwe ukacusanga akiyumvira ati none nka wizaje kunkoroga mu biki. Kandi ugasanga wowe ufise plan y'ukuntu washobora kugira shaka kwinjiza de double canke akongera ko ikindi kintu uvyo yari afise urumva mugabo ko yavuga ati umuririmbyi agira nkoroge gusa meho ucurondera umuntu rero yiyubashe afise n'izina ashobora kuba yubashwe kuba muri timu yawe ashobora kugenda kudodora bikaba easy kwinjira. Uwavuga ati can investing mu kintu kanaka kuko ejo canke ejo birashobora kuba novyita gute birashobora kuba nk'umusaruro nzobamo ejo canke ejo atari music gusa. Uvuga ati ndashobora kuvuga ndaronka 50% mu music ama mu bundi buzima bw'iwanje bwa part na music nkaronka 50%, so bica biba easy muri jewe kubaho neza tangora nifise. Vibes TV ni media en ligne ikurikirana n'abantu barenga ibihumbi amajana 200 biciye ku mbuga zose dukoresha zitandukanye, ariko nubwo bameze uko n'abantu bakigorwa no kumenyekanisha ibikorwa vyabo canke ibicuruzwa vyabo ku bantu bari mu bucanke bari mu mahanga. Ni mutugane biciye kuri izi nimero tubafashe kumenyekanisha ibintu vyanyu kure mu kanya gato ku giciro gitoya. Karibu cyane mukorane natwebwe ntimuzovyicuza. Karibu muri Sovereign Boutique, kuneza imbere kwanyu muberewe bien sûr. Bonjour les amis, comment allez-vous? Umeze neza, je meze neza cyane. You can see it, mashaka kubibona n'umusiko meze neza. Abatarabona babona iyo nkozi ibiganiro hameze neza ntimuri abakunzi ba vrai, sino bamuke kubibona ko hari akari agasano vapa mu kiganiro. Muguro munsi je vais très bien. Mutumira ameze neza. Habaye ni Sovereign Vibes watayizi abayizi mugabo nibaza ko mwodufasha kuza murayimenyekanisha ku bandi bantu batayizi, mugapartage ibiganiro vyacu, mugapartage ama link, mugadushaka mu commentaire kugira ngo dushobore kubona ko dufite abantu batubari ko natwebwe. Nitwo zirakoze kuri bashasha mwaduhereye link bakatumenya canke bafso bagize babonye ama recommendation ya YouTube bakabagakika ibiganiro bakabona biraryoshe bagaca baba abakunzi bacu. Mwese karibu cyane, amazina yanje nayo nyene mpejeje kuvuga hamatwe ibiganiro bitandukanye, divertissement vy'imiziki vy'abasani n'amatemonyage y'abantu basanzwe bamutari bwigere mubana na rimwe mukabona bice muri cyo amatemonyage yabo amasuje atandukanye. Antwabonese turagaragaza kuvanga kugira ngo umuntu wese yitore bivanye n'ivyo akunda. Rero uyu munsi usani itwa Wiz Designer. Ariko sha abantu benshi bamenye ko abasani baza bavuga iby'imiziki yabo. Uno munsi naje kuvuga iby'imiziki. Uno munsi asha. En tout cas, as you can see it, dufise akanyoga imbere yacu. Kitwa cool up. Kandi reka cool up, nakuri sakaju vraiment. Sakaju hari abantu numvise babakizwa bapanikote bagenda ku butiki bakatugura bazi ngo ni jus batanga ugaca isanga bavuga amajambo menshi ataravuga amajambo menshi nakaju ngabo kari alcoolisme kararyoshe korasosa kwa ugakoze nyene nk'akaju ngabo nyene kari mu alcool. Abantu bakunda kambiye ntimuze mutinye kuko ngo nakaju kabana oya vraiment
murakagura mwihe mwumva ukuntu ubwenge bubanza guturuna neza Wiz ntiyatuzanye niyo mpamvu mubona twicaranye na Wiz Designer azanye n'akaju Wiz bite meze neza fresh kweli kabisa Wiz nyinshi mbona amafreshe usigaye office ni for nivyo cameraman navyakubwira wabwira barambanira kubania sana cameraman vraiment c'est fresh chakuwa brand c'est fresh na wa brand barakatira yidire na sisi wote niko bavuga oya so bavuga kandi nko mumizuru murabesha we Nimunga atuwe sana mu mizuru manaki na kimwe ejo yararindi kirede yararindire ko tumutumira ararindi asanga siye bakina DJ apa bakina Fatu unye nako twatumiwe natwe kirazira gutumira nawe uri umutumirwa n'amakosa sasa kene bwarateye ugize imana kwa gutumira ugenda uriruka hasa kuri iminsi hazigiye tutakwana ikiganiro nazo ko hari kera asiwe ko abaye mugwiza tunga cyane wahe mugwiza tunga cyagoma n'amakosa mugwiza tunga gusa nta kintu na kimwe abasani n'abantu banje jewe shaje no utera imbere sindatera imbere mugo nta utera imbere gute shobwe abasani waratera imbere cyane waratera imbere oya sindatera imbere cyane natera imbere gato sinshobora no kuvuga ngo sindatera imbere ndakunda amanuza imana natera imbere gato muga sinshobora ko abaririmbyi kubera ko abaririmbyi muri indirimbo dukunda ziramvura zantiyaga swingi sinshobora kubaheba ntibikunda kandi urazikora kandi ndikura ko nzi ko abakunzi bacu bakunda that's ko nzanya Wiz Design hari abakunzi barindiriye kumubona bamukumbuye bavuga ati ari mu biki ari mu biki rero uje mu kiganiro ubuje guconnectinga mba ndagufasha guconnectinga n'abakunzi bawe baramutse rero ana mahoro ndabaramukije kuri kabisa kuri silent vibe kama da nako mwe gurashonje kwe ndazi ndashonje ngira niko yakunukanura gutya nafso barambira ngo ndarerembuza ariko Wiz ararembuza kundusha kanura gutya kanura icoro cyangwa abakobwa kanura nk'abakobwa okay abantu bakuze nk'umuririmbyi ariko uyu munsi ntiwaje mu ishusho y'umuririmbyi waje mu ishusho y'umu brand ambassador w'ikinyobwa cyitwa Cool Up okay tugera tuje kuri Johnny ya Wiz Design ari umu ambassadeur cyangwa ari umu ambassador w'ikinyobwa byatanguye d'abord bakurondeye gute nibo cyane bakurondeye parce que nibaza ko ni chance sibishikira benshi ko abarinzi batugwa kugira aba brand surtout aba muri new generation cyangwa bahamagara ba Satb kora kare abarinzi bakera rero yari umurinzi muri new generation ashobora kuronka iyo chance yo ku brand w'ikintu nibaza ko ari vyiza tubwire ngene vyagenze ugira bifite turushoye kukanuza amaso n'abandi baririnzi bon jewe akazi narakaronde ko muri team yanje mbasanzwe ufise umuntu abari hafi ashobora gukurikirana bino bintu byo kurondera amadiri yabaye aravugana nawo turahuza ibyumviro byo bifuza n'ibyo nifuza then turaba connected barumva yuko tushobora gukorana that's why ubona ko twakoze contrat ya mbere irahera turasubira turarenovera ya kabiri warabemeje muri contrat ya mbere kama kawa okay mukuru avanye kutubwira kino kinyabwo kuko ndazi ko ni muri brand wacu nuko bagutumye kuja kukibavugira ku bantu benshi muko mukorana gute exactement nk'umuririmbyi na Liquid bon je ndamamaza brand yabo ijanye na Cool Up kikinyobwa ngikundisha abantu cyane kuko hari igihe usanga ari umuntu atagikunda akavuga ati kandagiye n'abakizi avuga ati reka menye iki kintu kubera Wiz Design je ngaca ndagipushinga mu banyagihugu mu bakunzi b'umuziki mu entertainer mu gihugu hose ngipushinga gute amen no ndinga ndipushinga you know then novuga gute kandi ari ama showcase bakora bijyanye na Cool Up agenda nkaseruka nkashika nka brandinga then amafoto dushobora gufotora za Cool Up tukashiraho ibintu nk'ibyo mu maseremoni yo bafise bijyanye n'iki kinyobwa cya Cool Up nuko jenshi mboneka muri iyo ceremony
Okay, ivyo ndavyumva. Hariho ikintu kenshi muze kubona mu bindi bihugu surtout iyo mu brand ambassador w'ikintu ari umuririmbyi kenshi arakora indirimbo y'ico kintu. Muze ko indirimbo yakura. Tumaze kubikora kabisa. Nyiririmbe. Ndirimbo kura. Uyu munsi leo no munsi w'amahigo uyu munsi leo. Uno munsi uyu munsi leo no munsi w'amahigo uyu munsi leo. It's a weekend. Resto cool avec agakula. Yeah. Ndaza kuyisohora baza kuyumva iracyari akapela. Ndayisohora mugabo iraryoshe. Igomba gusohoka tu na Friday tushaka kuyisohora. Yeah. Sasa. Uzaba sinyugururira makeya. Ndagufashisha. Karavutse. Nani rero bonje nta nzoga anywa mugabo mwega kiasi nobureko sivyo karakazi kameze bien karakazi mugabo oya karakazi shaka numvirize ngana kameze kora ko abantu bavuga ngo kararyoshe mugabo jewe gira ndakumvirize nkatanga kuvuga amajambo menshi buryo ko kazo akabigize oya nashano gakora umva gute ni bien madia na kawaini kabisa sana umwe kabiri yeah inzoga bitetse aba nk'abantu banywa izo nk'abo baca baryoherwa yeah sometimes mugabo pane zikaze cyane zisosa naka karasosa ubanski kameze bien sana okay katubwire ku bantu banywa alcool nyabaze ko ari bo mugakonse yasinze ko mugakonse kubona tanywa alcool ngo baze kunywa kurap ku bantu basanga banywa alcool ukamubwira gute akubwira ati jenshi none akubaje ati none ga Wiz Designer ikura pimeze gute bo aka kantu gafise amateka yako kameze fresh uri kura kanwa urumva kuri kurana wine kujya umwa wine urumva ko ari akantu kari VIP2 uri kuritamo kimya none sasa sicyo kimwe na zanzoga zazindi uri kuranwa kaca zikumenagura kumva umutwe uvyuza ufise hangover ibiki akawapi uranwa mugabo urengeje nawo ucubore kuko gafise 7% mugabo uri kurakana urumva ko arakano ka bien kabisa uri kuranumva ko ari wine muzindi icyo kimwe naza zindi umva ngo zirakaze uri kuranwa ukumva zikomereye nabi ibiki kumva hari ukuntu inzoga uborewe cyane kacumva ufise hangover umubiri wose Nengura rushe. Ariko tunango tugutera iki uri fresh to smart. Okay. Hari abantu banywa kugira baburegwe. Kugira baburegwe. Unyoye nyinshi uraburegwe. Abgadi jewe nifite stress nyinshi. Nkeneye kuzinywa ebana nkibagira ama stress yose ndari mfise. Uretse ko nyiraza kuvyuka ama stress acagaruka. Mugo umuntu abashaka kuburegwe ngo tungane. Mushaka kuburegwe. Bitse tugiye muri 4 tune turanyarutsa 4 5 ariko biravana n'umuntu ari umuntu ashaka kunona 10 naho rego abari mbore guru turamaze kuboreza bado jewe ndarwa nyigerera aranywa kigerera bon kurap nibaza ko abantu atiko barazizi parce que zimaze igihe gito zimaze igihe kinini zigiye ku isoko kandi ni made in Burundi zikorwa muri liquids ni gikora amakwavi soda amazi ya aquavi niho zikorerwa hama no kuri turi VIP vraiment turi VIP dusa neza ku muntu anywa inzoga atabashaka gufata biga biyeri vya binini ya arashaka gufata andikora kari VIP naho nanywa inzoga narako ndagafasha no kuimva nabi sanga umwana wo mu gisagara nk'abo bakizwe bavuga ati je sinzi inzoga sinzimana inzoga sindanayikoraho kwikora ko nica share baza ko akoze kora kandi bakoze ko ari nica because abakantu babo gahizagiwe si wamwana zeze ngene za mu quartier Ikana nini ya mkartie? Mkartie zinakuwaga masite? Oya, sizazi nzo mu quartier. Karibu. Niwe muranumva ngo zitwa karibu. Swat
iyi jus iri alcoolize kubera ni jus y'indimu ni jus y'indimu à la base iri alcoolize irashaka gusa ku mabotike amabotike yose marabona hariho bafise kulapu yeah naho kuda bafise ama aquavit soda ya orange ama citron n'ubu wabuhaye ubwo ngaho ku botike nibazi babibe muri 2005 sandibaza fanaho wabona ko ibintu biduga bivanye n'idolari ingene riduze bukageza muri 2005 sa ku boutique ndibaza hanyuma umuntu ashaka nko kuburangura babigenza gute ushaka kurangura uca kuri nuze kuri boutique yanje iri alinye yitwa Wiz Designer boutique kuri Facebook yanje ariyo link ariyo numero then ukagira commande tukaca tukugira delivery tukagusanza aho urukorera ku mafaranga make kandi cyane box imwe tuyitanga kuri 9500 ibirimo tungahe iba irimo unuzi ya butandatu kula hapo butandatu kawarungukana umugabo uciye ku boutique yanje ariko aba handi ugiye kurangura handi sino vuga ngo urangura gute sinzi uciye kuri boutique yanje ya ligne ni fresh ucuronka kuri 9500 none uhurura nk'abakiriya baburanga kuri boutique yawe cyane gose kabisa muri ibyo bacaciye ubwenge amafaranga aragoye no kuyarondera nazo kwizana donc bisigura ko umuntu ashaka kurangura cool up ari umufana wa Wiz Designer cyangwa umufana w'amafaranga shaka kuba utakunda Wiz Designer mugukunda amafaranga uvuga ati kandi d'abord ndabufise reka nje kuri page ya Wiz Designer kuri Facebook hama ndangura ama carton nka 10 ndabuzane parce que burakunzwe kandi buranyweka barabunywa I mean nibasigare nyuma y'amajambo nibasigare nyuma bagende baburondere hama babucuruze après tout ni made in Burundi made in Burundi kabisa ni kihe kintu wobwira abantu iyi collab tandukaniye ko n'andi maju yandi ari alcoolize canke ama wine ko après tout mwana nawe ntamwe n'umutwe umwe nka karawuri kamwe canke tubiri ntushobora kumene ku mutwe mugabo na iki kintu kiri cihariye kiri unique collab ifise izindi zidafise bon collab je novuga gute kwatanzoga nyinshi nkunda kunwa collab sana je cyo novuga ukanyoye mu kanwa siza zindi inzoga unwa zikaca zikuguma mu kanwa motera nabi mu ukanyoye urumva ko ataki nyene nawe uvugira imbere y'umuntu nashobora kumenya ko wanyoye inzoga urumva kandi ikindi naco kujya nakubwiye ubunyoye nawe unwa waborewe nushobora kugira angova ngo kumenagura umutwe uvyuke wumva wananiwe utoshobora gukora ibindi bikorwa kujya unywa izindi nzoga apart ya noze ya collab ukasanga zizakumenagura umutwe iyi urashobora kubinywa me ukavyuka kumva tu umengo waranyoje okay iyo uri muri studio iraguha inspiration sana acha kusema uongo sishobora kuja muri studio nafise collab n'ibikombe isi no simbangi gukora ibintu byo wanyuma ndaki kugira ngo inspiration wange tunga ndenga ko nanze no kitwaje kugira ngo inspiration wange tunga shabira abantu ko tuba turiko turazinywana n'abandi bagenzi producer iki cyo sanga nyene ariko inspiration yanje kenshi cyane bwiza ngo kubera no inzoga sinze kubesha abandi bantu bashaka kuja kuririmba ariko tu ndagakunda iyo ndiko ndakanwa muri studio ndumva tumeze fresh ubu munsi uri brand w'ikinyobwa collab brand ambassador uri no muririmbyi nibaze ko bikenewe gukora ko aha niho ukora amafaranga gwe gukora umuziki eske amafaranga ukura muri collab canke kavuga collab ko nibaze ko ari ukura muri brand wayo nibo dusa nta yindi amafaranga ukuramwo eske araguherekeza mu muziki koroherwa canke nyine haracari hagahaze parce que après tout ni bishasha mu Burundi ko bakoresha barimvye barundi ari gishaka kuvuga ati kadoma tuba amafaranga make kwa ntibiramenye turabona impact yavyo canke barabakwiriza bavuga ati après tout aha niho ari karakura amafaranga kugira ngo ashobore gukora umuziki bimeze gute ibintu byose muraba ibintu byose ni gahunda kandi urabipanga kandi umuntu kugira umwereke ikintu wifuza nawe banza kumwereka ikintu wifuza amen novuga ubwa mbere amafaranga bamemba before tutarare novela contrat nayo bamemba ubu biri difference uko babonye ati ari ikintu kanaka ciyongereka then
ndafise boutique yanje ijya boutique nsanzwe ndumu distributeur wajya kuri liquide sasa ndavuga ni je ko je mfise percent kila box isohotse yajya ni kuvuga ni ndamwereka nkamubwira ati je tufate for example na sohoye tufate nka 5000 box tufate 5000 boxes zasohotse izo 5000 boxes uchuharure kandi akwereke 9500 for 5000 boxes harimo 47000 miyo 47000 yobo binjirije urumva ni wagiye kuri nivero tumubwira ati sasa nanje ndiko ndagutamo inyungu aba nanje ndugirize that thing the way we tukorana nabo amakandi umva afise contrat zibiri yo kuba ambassadeur no kuba umudistributeur kanoti karenje sasa nk'umuririmbyi nibaza ko nta myaka myinshi amara muziki nta myaka myinshi amara muziki haraba mu yinganya haraba ari mu hejo bari munsi yawo mugabo sinibaza ko bose bashaka kuba bafise iyo mind yo kwiyumvira ngo tuje kurondera company kanaka tuyifashe promotion kenshi usanga barindira ko ari company ibarondera muri abantu mukora muri management yaho nibo bagushizemo ivyo vyemero canke niwo warutse ngo ubifise hamara yo partage barabigufashamo byumviro byinshi sana nko gusa tubura abantu tubikorana ariko byumviro byanje kenshi ndavyumvira nkacuvuga ati umuntu kanaka reka ndamutume aje kuki satira ico kintu kandi urabona ari ukununga mu Burundi usanga amabiro yumva umuririmbyi nk'uwo usaba kuvuga ati je nshaka kugira meeting no mu boss mu bintu vyiwe ukacusanga akiyumvira ati none nka wizaje kunkoroga mu biki kandi ugasanga wowe ufise plan y'ukuntu washobora kugira shaka kwinjiza de double canke akongera ko ikindi kintu ivyo yari afise urumva mugabo ko bavuga ati umuririmbyi agira nkoroge gusa meho ucurondera umuntu rero yiyubashe afise n'izina ashobora kuba yubashwe kuba muri timu yawe ashobora kugenda kudodora bikaba easy kwinjira maze kwinjira umva bikiba ibintu bya bien that's why usanga by'abantu dukorana abantu nyine bafise umutwe baba biyumvira so ati abari harabaririmvye benshi mpora numva kugira bakore video babanza kuja gusaba aba boss amene kwa sinubwo bavuga ngo no gusaba kwasaba ngo bashigikire kugira bashobore gukora video wowe ubunyura cyasaba ngo bagushigikire gukora video ko nabishaka ko byagushikira na DJ Fanya gufasha gukora video ya mbere nyaminga nubira canke ubunyu uravuga ati nubu ndacirondera uracarondera ko bagufasha ndo amafaranga yakora muri mu brand ntakwiye kugira ngo ushike gukora umuziki oya ndayaronka sivyo nero umuntu ashaka gufasha uco wanga gutora imfashanyo oya urumva siyo yakurondeye nimo bagiye kumurondera kuko je urumva target yanje mfise ivyo mfise for now ni harageraho umuntu uvuga ati shaka kwihagarikira paka zedo nasikiye muri music biragoye music isaba ibintu byinshi sana ndashobora kuba mfise ayo mafaranga yinjira kuri brand TV ugasanga akoze ibindi bintu apart ya music kuba mvuga ati I can investing mu kintu kanaka kuko ejo canke ejo birashobora kuba nuzita gute birashobora kuba nk'umusaruro nzobamo ejo canke ejo atari music gusa uvuga ati ndashobora ndaronka 50% mu music ama mu bundi buzima bw'wanje bwa part na music nkaronka 50% so bica biba easy muri jewe kubaho neza tangora nifise okay après tunibaza ko once naho bitogufasha mu muziki bagufasha kubaho neza of course kupanga kumahekore amahera y'inzu kuronka ivyo wambara utayenze kuja kusaba Oscar ngo ni byinshi gose ku muririmbyi si gukora video gusa si gukora audio gusa habaro na look yawe déplacement ahuba icufungura ntugumuja gusaba ngo nagwaye ngo mumpare kwa muganga ukifasha batwe cyumbe cyiza kandi n'abandi baririmbyi benshi no bahimiriza kuko hit urayikora hit zirahera unashaka gukora hit uyu muzi ejo agasanga harije ubundi muntu kuri siwa kiri kuri hit utakiri kuri hit urumva ko ugenda urazima nk'ibuje rero utafise ukundi kintu wirondeyemwo ku ruhande kandi cabihera nabi cabihera fuguza ama depression wowe nta depression zogira sinzi shetani akishashika akishanipiga vita sana lakini uzoba wapambaye nanje nzokuwa namaze gupambana kabisa aho bigeze kweli
biragoye baramaze gukanura amazi so duheze tuvuga duhereze kuri cool up ku bantu bayishaka vuga itangazo kujya kwa mamere ati itangazo kuri kwa Manuel mamere hari umugabo avuga Obama shop bon cool up nuvuga yuko uyikeneye genda zirahari nyinshi sivyo ara widawumi ari abandi bazidandaza mugabo kenshi ushaka kwironka biri easily cyane urashobora kunyandikira kuri Facebook cyangwa uja kuri Facebook yanje hariho nimero hariho nimero bagishobora kwinjira link ikagutuma muri iyo boutique en ligne kuri WhatsApp then ugatanga commande bakayigukorera bakashobora kuzanira kamwe Chakuboti kyo nga mu city wanyu ugenda ukagure ukazimana basitsi dushire muri frigo muga ntimuzomere nka y'amafeme y'abapane ko tibacu bari bazi baguze agakartu bazi ngo ni jus bakaguma banyu basangira n'abana komera ko ariko barababoreza ivyo mu bigura mu bizi tuzo kubesha abafana bacu ko dukene ko babigura hama ngo tubabeshe ngo ni jus ntabwo ari jus ni alcool na kayoga donc ugashaka utakanyoye njuma ndanwa sikirese gusa wowe mengo wacyuhagarika je no bizmenga nkawa kabiri nta karavuze kandi we tumba kameze bien ça kararyoshye mugabo karakanuza amaso shama zikarakanuza amaso nikabantu nyene bamenyereye alcohol je no sanga ndiko ndavuga amajambo nca nsinzira kandi ndacafisa akazi ndakanywa mu ijoro ya kuryama ndonka gatiro après tunaki wanje nako yanzimaye umushitsi mwiza no wizimana Wiz Designer ya jari zimana nanje aranzimana gakula up sante sana nabandi muze muraza mugiye kuramutsa abagenzi banyu muri nkabaza wazuri bagiye kuramutsa abagenda batwaye icupa rya 20 cyane byabagenda mutwaye agakarto kakura mu bisanzwe ugiye gutembera mu rundi rugo ugenda witwaje gafuko nyine batagucisha mu ijisho wize ndagushimira akoze kuza kutubwira cool up nyatwa abantu bari bakeneye hano bo kuzirangurira mwese mushaka kuja kuri page ya Wiz Design harimo muri bio harimo link ya boutique yiyo hama harakora numero mushaka kubarondera ko bakabaha mukarangura ku mafaranga make hano usanga zizimvye wabuze ngo nibungaye 9 ari butandatu mu 6 kamwe ku boutique ari 2005 urumva ko urunguka amafaranga menshi cyane ya ndagushimira rero ndagushimire ariyo challenge y'indirimbo ya ijanye ni cool up tuzoyisohora Friday tushaka gutumira abantu surtout ku bantu bakoresha TikTok cyane canke abantu navuga umuntu wese yumva ashobora gukora challenge nziza kuri iyo ndirimbo ariyo competition izoba uriyandikisha ariyo nimero nza gupostinga no mu Facebook yanje then uraza kwandika ko ukarungika iyo challenge tukayiposta kuri page ya noze ya liquid then wowe icyo ukora urasharinga iyo video kugira igire ama viewers menshi niyagira ama viewers menshi wa mbere afise ibasha ya 500,000 na kandawe ibasha 500 hamwe na box 25. That's too much. Wa kabiri azoronga ibasha ya 250,000 na box 15. Wa gatatu ko dushaka batatu ba mbere wa gatatu nawe azoronga 150,000 na box 10. Amameye creativity ushaka kugira video nziza ikaba creative nziza nawe afise box 10. Yeah. Okay. That's nice. Bazi ubukene buhari mugasamara gato musanga baje kuronka ama video andi amazi kuronka ama views menshi. Donc mukora izo video muronka 500 bare ni menshi. Menshi muri iyi minsi. Usigaye yabonye kuri page yabo ufise n'abagenzi ukababwira bakiyabonesha kuri iyo page yabo ya Liquid. Okay. Liquid kuri Facebook cyangwa kuri Instagram? Facebook, Instagram hose. Okay. Aha, mwavyumvise. Aya mashance ntabace mu ntoki niba ufite umugenzi taravye kiganiro muhe link canke bimubwire kugira ngo amenye ko hariho competition ikiraba muri Liquid irimwo amafaranga n'amabox bamashaka kuyagurisha ndashaka kuyanywa akayagurisha
akaronka amahera yongere kuri yandi bazomuha rero urumva ko ari ikintu ciza challenge nayo tuza kuyilansa kuri TikTok yawe araza guca kuri TikTok yanje akagira challenge then akaciturungikira kuri iyo nimero okay bakampostinga kuri Facebook na Instagram agashare ico akora we ni gusharinga iyo video kugira ishikira abantu benshi niwe ico ukora nuko sino video zo bari post kuri ku page ya Liquid okay d'accord ico ukora we ni kugwana gusuka ronga ama viewers menshi nama likes menshi kugira uwa mbere bagi abantu kuri mugani kuri mvasi kuri TikTok wewe aragira challenge hama mugaca muyitora bacha muyishira ku page ya Liquid ama views menshi makene kuri Facebook no kuri Instagram ya Liquid pana kuri TikTok okay birumvikana mugabe iyo video kuja kuri TikTok ko ariyo tuyitora yego birumvikana donc bage abantu badakunda gutahura vyoroshe kadasubirire hari abantu tuvuga ibintu gacha ari kubaza ngo none ngo bagize iki kandi twabivuze indirimbo ya challenge iza kuja kuri TikTok ya Wiz Designer hama abantu bakoresha TikTok barabizi ngene bigenda urafyonda hajya kuri gukoresha voice yiwe amgacugira iyo challenge yawe gacuyiposta kuri TikTok yawe hama bagaca bayitora bobo bayitereshaje kuri TikTok yawe baca bayishira ku page ya Liquid hama niba bayishira ku page ya Liquid faut que verifie ko bayishizeko sasa bayishizeko ucugeragaza ubwe bwose iyo video yawe ironka ama views menshi kurusha izabandi kora kurumva ko hazotsinda umuntu yashoye kuronka ama views menshi n'ama partage menshi bien sûr n'ama commentaire menshi rero urumva ko bazotora abantu bane wa mbere wa kabiri no gatatu hamwe n'uwagize video creative kurusha izabandi rero aya mahigwe ntaba cike ngo musamara zoheragera competition bizofata nka 2 semaines 2 semaines kuvuga challenge tuza kuilansa Friday amusi indirimbo izoja ku ma platforms then inyuma yonga tutanga gukora challenge kushika Friday next week kan I mean it will be take like 2 weeks okay birumvikana nababwiye na durée nta kintu tababwiye n'umutabikora ngo muzamwikozeho reka tugushimira rero Wiz Asante sana kweli. Uzoshobora kuntumira cyane. Wasa indirimbo yindi. Saka turavuga ivya Liquid. Para makuru ni menshi kubasani. Reka ndabashimira ko mwadukwikire mwaturavye. I hope ko hari ibintu mwamenye kuri aka kantu. Ntimuzosure kukanywa ngo nakaju canke mba mugakunda mumenye ko karyoshe mba mukunda kambiye mumenye ko araki wanyu. N'ibindi tubashimira kuba mwashoye gupartager kino kiganiro kuba bikoze bien sûr batabikoze mwikebuke hama naho utamu kindi kiganiro turakunda cyane nk'ibisanzwe yari Jozi irakoze n'umutumire wanje Wiz Design naho utaha bye bye Siren Vibes TV